Tukivuga ibijyanye n'uyu munyapolitike Paul Rusesabagina ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa 12 gushize, bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress bo mu mashyaka yombi, ni ukuvuga abademokrate n'abarepublikani, bandikiye umukuru w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba ko umunyapolitike Rusesabagina afungurwa. Ibaruwa yabo yageze ahagaragara kuri uyu wa kabiri. Mugenzi wacu Thomas Kamilindi yakishije ijisho muri urwo rwandiko adutegurira iby'ingenzi birugaragaramo. Iyi baruwa iriho imikono y'abasenateri 14 n'abadepite 21. Mu basenateri bakomeye twavugamo nka president pro tempore wa Sena, ni ukuvuga president w'umusimbura Patrick Leahy wo mu ishyaka ry'abademokrate na Marco Rubio wo mu ishyaka ry'abarepublikani wiyamamaje mu majonjora y'amatora ya kandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu 2016. Naho mu badepite bakomeye twavugamo nka Jamie Raskin wo mu ishyaka ry'abademokrate wayoboye itsinda ry'abadepite b'abashinjacyaha mu rubanza rwa kabiri rw'uwahoze ari umukuru w'igihugu Donald Trump muri Sena mu cyumweru gishize. Mu ibaruwa yabo barasaba perezida w'u Rwanda kugarukana mu mutekano Paul Rusesabagina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuntu ufite uburenganzira busesuye bwo kuhatura kandi wabonye umudari w'ikirenga wa gisivili utangwa n'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Presidential Medal of Freedom kugira ngo asange umuryango we. Kuri bo birakwiye kubera ibibazo by'ubuzima Rusesabagina afite, bati ni umuntu warokotse kanseri kandi ufite n'izindi ngorane z'uburwayi zihoraho, tutirengagije n'icyorezo cya COVID. Abashyize umukono kuri iyi baruwa bavuga ko bahangayikishijwe bikomeye n'ifatwa rya Rusesabagina muri Emira z'Abarabu Zunze Ubumwe n'ukuntu yajyanywe mu Rwanda byose mu buryo binyuranyije n'amategeko, agahita ashyirwa mu gifungo cya kato ka wenyine. Baragira bati guverinoma yanyu izi neza ko amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika asobanura neza uburyo bwo kwirukana abanyamahanga kubera ibyaha bitandukanye baba bakoze, birimo n'icyiterabwoba Rusesabagina aregwa. Barakomeza bati muri iyi myaka 20 ishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashubije mu Rwanda abenegihugu barwo 4 kandi iritegura kohereza abandi 4 mu gihe bazaba barangije ibihano byabo barimo kubera ibyaha bakoze. Kubera izo mpamvu kujyana Rusesabagina mu Rwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko byirengagije amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi bishobora kuba bisobanuye ko nta bimenyetso bihari ku byaha aregwa. Aba basenateri 14 n'abadepite 21 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashimangira uburemere bw'uko arabo mu mashyaka yombi kugira ngo bumvikanishe ko inteko ishinga amategeko Congress ishyigikiye ko guverinoma y'u Rwanda igarura Rusesabagina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bati guverinoma yacu irakurikirira hafi uburyo Rusesabagina abayeho kuko biri mu nyungu zikomeye z'umubano uri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda n'isura y'u Rwanda mu mahanga. Turasaba kugarura vuba Rusesabagina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda Bobi Wine yatanze ikirego mu muryango w'abibumbye ashinja leta guhonyora no kubangamira uburenganzira bwa muntu. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi. Abanyamakuru bagera ku 10 nibo bakubiswe bagakomeretswa n'igisirikare bagerageza kugera ku kigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe uburenganzira bwa kiremwa muntu ubwo umunyapolitike Bobi Wine yageragezaga gutanga ikirego gishinja leta ya Uganda gukandamiza uburenganzira bwa kiremwa muntu kuri icyo kigo. Bamwe muri abo banyamakuru baracyari kwa muganga aho barimo kuvurirwa. Umunyapolitike Robert Kyagulanyi uzwi cyane nka Bobi Wine yiyambaje umuryango w'abibumbye avuga ko abanyagihugu babangamiwe n'ubutegetsi bwa Perezida Museveni ashinja gukoresha igisirikare guhohotera no kwica abaturage cyane cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi.
Ukurikije Bobi Wine n'ishaka rye rya NUP, abayoboke b'ishaka basaga 200 nibo bamaze kuburirwa irengero, kandi akabashinja leta ko ariyo yabashimuse, akabasaba iryo shami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kurengera uburenganzira bwa kiremwamuntu gufatira leta ibihano. We know that this is an issue of the United Nations. Ati tuzi neza ko iki ari ikibazo umuryango w'abibumbye ushobora gukurikirana, dore ko General Museveni we yumva ko Uganda yabaye umutungo we agomba gufata uko yishakiye. Twizeye ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa kiremwamuntu rigiye guhagurukira iki kibazo kireba uburenganzira bwa muntu. Uganda yasinye amasezerano mpuzamahanga atandukanye arengera uburenganzira bwa kiremwamuntu, akaba rero ikwiye kubibazwa. Igomba kubahiriza uburenganzira bw'abanyagihugu bayo. Ariko nibutsa abanyayuganda bose ko hatakiriho urwego rwa leta rwose rushobora kubarinda no kubungabunga uburenganzira bwabo. That we are on our own, you are on your own. Hashize igihe imiryango itandukanye y'abanyagihugu ivuga ko abavandimwe bayo baburiwe irengero, abenshi akaba bashimutwa n'abantu bakekwa kuba ari abo mu nzego zishinzwe umutekano, babasanga mu mago yabo cyangwa mu muhanda bakabashimuta, ariko baje kubashakira ku bigo by'abashinzwe umutekano bakabwira ko batazi aho abavandimwe babo bari. Minisitiri ushinzwe intwaro yo hagati hamwe n'umukuru wa polisi nibo banje kuvuga ko ari nta makuru y'abantu bashimuswe bazi, ariko nyuma Perezida Museveni aza kwemeza ko hari abantu bamwe bashakishwa n'imiryango yabo bari mu maboko y'abashinzwe umutekano. Ibi byatumye Perezida Museveni atanga ikiganiro kigenewe abanyagihugu bose mu mpera z'icyumweru gishize, avuga ko inzego zishinzwe umutekano zataye muri yombi abaterabwoba, akaba bakirimo gukorerwa amaperereza atandukanye. Yongeraho ko gushimuta no kwica abanyagihugu ari ibintu biheruka mu gihugu ku butegetsi bwa kera, ko bidashobora kongera kubaho ku butegetsi bwe. Security forces decided to deploy heavily just before the elections. Ati twashize abasirikare mu gihugu cyose mu gihe cy'amatora. Aha Kampala ho twashizemo igisirikare cyihariye cy'ishami ryitwa abakomando bashwiragije Al-Shabaab muri Somalia na ADF. Aba bakomando bashwiragije abaterabwoba bari bafite imigambi mibisha mu gihe cy'amatora, nuko abandi bake barabica, abandi benshi nabo bafatiwe mu bice bitandukanye bya Kampala, ubu baracyakorerwa amaperereza. Nyamara ariko ibyo Bobi Wine avuga mu kirego cye abisangiye n'abandi banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi nk'ishaka FDC. Umwe mu bayobozi b'iyo shaka, Colonel Kiza Besigye, yabwiye abanyamakuru ko hari abayoboke b'ishaka ryabo benshi baburiwe irengero mu gihe cy'amatora aherutse, agashinja leta ko ariyo irimo kubashimuta nk'uburyo bwo kubuza abatavuga rumwe nayo gukora akazi kabo. What is going on with our young people who are being kidnapped from homes? Ati ubu ntabwo tuzi ikirimo kuba ku banyarubyiruko b'ishaka ryacu baburiwe irengero. Mpora mbabwira ko dufite ubutegetsi bw'igituza bukoresha igisirikare gucecekesha buri wese utavuga rumwe nabwo. Ubu rero nitwe tugomba kwirwanira kugira ngo uburenganzira bwacu bwubahirizwe. Imiryango ita ku burenganzira bwa kiremwamuntu imbere no hanze y'igihugu n'abakuru b'amadini bamaze igihe bamagana ibikorwa by'ishimuta ry'abaturage, kubafungira ahantu hatazwi kandi ntibagezwe imbere y'ubutabera kugira ngo hagire icyo bashinjwa. Bakanashinja inzego zishinzwe umutekano ibikorwa by'iyicarubozo kuri bamwe mu bafata. Nibutse ko muri za 70 ku butegetsi bwa Perezida Idi Amin hamwe na Milton Obote, Uganda yaranzwe mu bikorwa by'ishimutwa, iyicarubozo hamwe n'ubwicanyi bw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ibikorwa byaje kuranga amateka y'ubutegetsi bwabo wa perezida kugeza n'ubu. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Abarundi 190 bari impunzi batahutse basubira mu gihugu cyabo bavuye mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira aratugezaho iyi nkuru. Muri izi mpunzi zatahukanywe zinyuze ku mupaka wa Gatumba uhuza Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo izo mu nkambi ya Murongwe, Rusenda ndetse na Kavimvira, zivuga yuko zishimiye gusubira mu gihugu cy'u Burundi. Ndashimiye Kaline na Masumbuko Rajabu ni muzimwe muri izo mpunzi zatahukanywe. Nishimiye gose gutaha mu gihugu cyacu cy'amavukiro, ugihugu cy'amahanga dukunda kiruhiramo nkagikorerwamo byinshi, kandi nta bukinzi bukingira abo bufise kugira ngo widegenzuro nke ibete total. Ndanishimye gose kuri uyu munsi uri hejuru iteka 10 kwangirira ubuntu
kuko nahaboneye ibibazo byinshi, ingwara, inzara. Ugiye kuva mu kwezi kw'icumi ndi ngaha, ubugari bwaho ndabutuye n'umunsi kuri gitondo, none kureba abantu rikomva ntaje. Bene nazo no kubucora kuko iminsi ndahabaye nshonje n'abana, ndagwarira ngaha, abana bama iminsi barushonje, ntimwigeze muba, ubu nyene mu bumba. Kuko rero bitakunda ko norira bikomva kubera nta butoye, nembe kubutora kubera iki. None nishimye rwose ko ngiriye ubuntu nibakwe, ko ntushe mu gihugu c'amavukiro. Hama no kunosaba abantu babishoboye no kubafasha abantu basigaye kino kigo, kuko bogirane bagire ngo vuga ngo nabo batahe. Nishimye cyane kuva no ko nsubiye mu gihugu c'amavuko ko ngamwe mu buhungiro nembayeho nabi, nkajya nabi, nkaryama nabi, ubuzima bwanjye nabwo bakurikirana. Ubu ndishimye cyane, numva ibiro byinshi cyane kubera no nsubiye gufata ki Burundi wacu. Mwari mubayeho gute? Tubayeho nabi cyane ko badufata nabi, ntitwafungura, tubagira dufungura nabo bakaduha ubufu bwaboze bunuka, asanga abana bagwaye kwashi. Muri make nta kindi kintu ngaburo no badufashe nabi. Nubwo izi mpunzi zatahukanwe, hari izindi ziri muri iyi nkambi nazo zifuza kuba zatahukanwa bitewe n'ubuzima bubi zibayemo, nkuko byemezwa na Bigirimana Remy na Kimana Anita. Twe dusigaye turifuza ko botugirira liste natwe bakadushira ku rutonde tukabibona, hama tukamenya yuko basi natwe mu komva zikurikira turiko turagenda, kubera dufise amakenga yuko urumva ko bavuga yuko udafite igituriro udashobora no kuva ngaha, noneho urumva n'ayandi. Ubuzima ni bubi, turashonje, no kurya urabona ntanja baduha, benshi bararushe, aha intoki urabona ko inzara zaheze, imitwe yarakobotse, kwirirwa twikoreye amabuye ngaho mw'urwo ruzi. Ayo mabuye ukirirwa urikorera na rasi yo kugaburira umuryango ntuyiro. Amabuye turiko turayikorera ibasaba duhemba inoti y'ijana, aho ni mwigaravi. Aho rero ni gufata urugendo kugenda kuyinura mu ruzi, ukongera ukayikorera ukayidugana hejuru ku mutumba, kugira ukwiza ibase 5 z'amahera 500 uba warushe, kandi hari n'igihe 5 zikweje udasubira. Siyo gituma nshaka gutaha kubera abana bose bandembeye ko babahaye ishano, kandi n'indya ntituronka indya, naho baduhereza indya baduhereza ibintu bishaye bicumbitse nabi. Natwe twagenda kurondera rasiyo kugira tuyironke bigaca kure, tukaronka nk'ibyo 2,000 navyo ntacyo bimaze, kugira uzokwize ibigaburira umuryango birinda guca kure. Tugenda mwigaraviya nka je nibungenze, nzohava mbere ngira n'ingorane, numva no mu mubiri utagenda neza. Muno munsi ko ntagiye ku kazi sinzi. Aba batahukanwa barasaba leta y'u Burundi kutabatererana. Jewe ico nifuza ko bodufasha tugeze mu Burundi, twebwe kwanza tubanje kugenda, banze batwiteho, baturonderere ukungene natwe twomenyera mu gihugu, baturonse nk'utuzi cyangwa se badufashe mu buryo bunyarutse mu gihe tuzuba dushitse, kandi baze bongere badutabare kweri, bafashe n'abandi barundi bagenzi bacu basigaye ino baramerewe nabi, bararemerewe, ntibabarekura. Nico kibazo dufise, bababohera ngaha nyene mu maka transit, ahantu bomaze iminsi 3 bahamara umwaka. Ivyo bintu jewe birambabaza gose, kuba ntashe ndashimiye Imana cyane, maze n'igihe kirekire ngaha muri ka transit nk'amezi hafata 4. Ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira buvuga yuko hari gahunda bufite yo kuzajya butahukana impunzi buri wa gatatu ziri muri iyi nkambi irimo impunzi zirenga 600. Kuva mu mwaka wa 2020 ukwezi k'8, impunzi zigera ku 2,000 zaratahukanwe zivuye muri iyi nkambi y'agateganyo ya Kavimvira. Vedaste Ngabo ku bwaradijwe rya Amerika, Uvira Mutara Kivuye. Shuti muduteze amatwi, aha dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika, shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Fasil Gebeyeho, amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edir Rwema wabafashije kuyakurikira.